Inkuru y'umubabaro ihije kudushikira kuno mwanya, inkuru y'incamugongo ihije kudushikira kuno mwanya nuko umutambukanyi wa Nziza Desire ahije kwitaba Imana. Umutambukanyi wa Nziza Desire ku mazina yiwe yitwa Bijou yitavye Imana mu gihe amaze iminsi akitswe n'amagara, amaze iminsi agwaye. Oh my God, kupfigwa canke kwitaba Imana canke kubura wawe uri hafi yawe mu gihe Imana ishuka imwe mwasangira amabanga atandukanye uvyumve ku bandi ntibikakubeko. Nziza Desire kuno mwanya amerewe nabi cyane, ntariko aravuga, ntariko aritaba telefone, ntariko arishura message nimwe. Nziza Desire asa n'uwacanganyikiwe. Imana ibandanye mufasha kwihangana kuko kubura wawe birababaje, birateye agahinda, biranaca intege bidasanzwe. Nziza Desire yavuye mu gihugu cya Amerika aje kugira mariage na Bijou, aho mariage yawe yaciye kuri Isaac TV nimba muvyibuka. Barakoze mariage nziza cyane, aho mariage yari yuzuye umunezero udasanzwe. Bari batumye abantu batandukanye, abaririmbyi, eka n'inshuti n'abagenzi. Wari umunsi udasanzwe ku buzima bwabo. Kuva kuri uyo munsi Bijou bivugwa yuko yaryohewe iminsi mike cyane, indi minsi yagumye mu kababaro kadasanzwe aho yaciye akikwa n'amagara. Umutambukanyi wa Nziza Desire Bijou yitavye Imana mu gihe ariko aritegurira kugenda gukorerwa operation mu gihugu ca Kenya. Aho niyo makuru dukesha umuryango wa Nziza Desire. Nziza Desire rero ku munsi w'ejo mwijoro niyo yarashize agaragara amasanamu y'indirimbo yiwe mwiza. Indirimbo novuga yuko yari yayisohoreye umutambukanyi wiwe ku munsi wa mariage kuko yarayimuririmbiye bararyoherwa cyane. Nziza Desire kuno mwanya rero turazi uko umerewe nabi cyane, ariko Imana ibandanye gufasha kwihangana, wihangane kuko kubura wawe birateye agahinda, biranababaza ku rugero rudasanzwe. Mana fasha umuryango wa Nziza Desire, Mana fasha kwihangana umuryango wa Bijou. Ndazi yuko bidasanzwe bitoroshe kwakira, ariko Imana imaze kwakira uwayo nta uvuguruza. Isaac TV, abafana ba Isaac TV bose tukubwiye duti Imana ibandanye ifasha kwihangana. Nkuko mubizi mu migenzo ya Kiislamu canke se mu migenzo y'Abayisilamu, Nziza Desire n'umutambukanyi we Bijou barabamizilmo. Kuri ubwo rero mu migenzo yabo bategezwa kuca bamuhamba vuba vyihuta. Imana ibandanye bafasha kwihangana. Iri jambo nguma subiramo kuko nzi neza yuko umubabaro bafise uruta n'utwe dufise, kuko kubura wawe nibo bari bazi ico Bijou abamariye, nibo bari bazi ico Bijou aba niyo bazi ivyo bahuriye ko na Bijou byinshi cyane kuruta twebwe ko twari tumuzi Bijou. Imana ibandanye bafasha kwihangana. Niyo mpamvu ku munsi w'ejo ku kiganiro twakoranye na Nziza Desire turashira kuri Isaac TV yaratubwiye ati nukuri Isaac, naho bimeze uko, naho ndi ngaha, naho ndiko ndyoherwa n'inshuti n'abagenzi, tuko turekana video yanje shasha ya mwiza, ariko semerewe neza na gato. Ndababaye cyane kuko umutambukanyi wanje akitswe n'amagara Bijou, kandi byari bimeze nari kuryoherwa cyane twari kuba turi kumwe nawe uno munsi. Nta kundi niwihangane Nziza Desire, umutambukanyi wawe atangwa imbere y'Imana. Turazi Imana igiye kumwakira mu bwami bwayo, kandi mu ijuru izuba riho azoshikira. Imana ibikore. Imana imubabarira ibyaha byiwe byose yakoze azi canke yakoze abizi canke ivyo yakoze atazi. Ibi byose niko abantu turemwe, ariko je numva ko atavyinshi norenza ko atari kuvuga ati rest in peace Bijou. Isaac TV. Oh.